nitemwanyaje turiko turatanga iwiwe ikintu c'amacakubiri yaba ay'ubwoko yaba ay'intara yaba ay'amadini ivyo ntubimushireko. Abantu imbere yiwe bose bari abantu, bose barangana. Kandi uje kumutura ikibazo bimwe vyeze biriko bitera bihera. Ejo bundi bavuga ko kanaka n'igipinga, iwiwe nta muntu n'umwe yatinya ngo n'igipinga ngo ntamwegera, yaramuhamagara ati ngwino tuvugane, bakavugana. Kandi yahava amwumvishije ibitari bike. Lieutenant General Adolphe Nshimirimana twabanye neza na neza tumaze gushika ngaha mu gihugu. Ico nibuka nuko turiko turagwanira Makamba, yarigeze kuducako turi Makamba, ico gihe ariko araje Tanzania, kandi dufise ibibazo bitoroshe. Turamubwira ibibazo dufise, aravyumviriza, mu nyuma tubwira ati byose bizotora inyishu. Nico gituma ngiye ngana Tanzania, ngiye kubaza igituma turi mu ngorane zingana uko. Mu nyuma yasubiye kuza ansanga i Kongo, naho nyine ntivyari vyoroshe. Ico gihe yaraje aje imbere, twari turiko turitegurira kwakira uwararongoye umuhari CNDD-FDD, nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza. Araza dusangayo aho biti Bubwari, asanga hari ibibazo naho nyene bitari vyoroshe, ariko aho hose yagenda aturemesha. Muze kuntahura igituma ndiko ndahera aho hose ari aho ngomba kuvangana. Mu nyuma tumaze gushika ngaha mu gihugu, yaragize uruhara rukomeye na cane mu gutora abantu baja mu rwego rwo kwivuna abansi n'urwego rw'umutekano. Je ndibuka bavuze ngo ngiye mu rwego rw'umutekano, n'umuntu twakunda gusangira icupa cane, twarateramana kenshi. Mu bantu twagendanye imbere mu ishamba niwe muntu twateramana kenshi. Ico gihe ndagenda ndamwegera ndamubaza ati mwabonye neza na neza by'ukuri ko jewe aho nkwiye kuja ari mu gipolisi kwitwaza inembo? Aranyitegereza acambarira ngo je nibaza ko nyotewe cane, ngo nibaguhe irindi icupa buranywa. Turanywa mu nyuma hajya hageze gutaha nka 3 y'ijoro, acagaruka kuri ca kibazo nzi ko twavyibagiye byose vyaheze. Acangura ngo mbebya ngo bwa mbere wavuze ngo wagusize mu gipolisi kwitwaza inembo. Acambarira ngo sinoniza amashuri, urega hari yakora yabize, ngo nimugende hariya nyene. Hanyuma mu nyuma tumaze kwinjira muri izo nzego, ndibuka je nabaye umuyobozi mwishikira wiwe kabiri. Mu 2007 narabaye son chef de cabinet, mpereza Romizi umuntu. Mu 2012 nsubira gutora ya Romizi nahaye umuntu arayisubiza, nongera kuba umuyobozi mwishikira iwiwe. Ico ndamwibukira ko cane rero niki, n'umuntu yari umunyamahoro, n'umuntu inyishu ziwe yamana inyishu imisi yose. Ugiye kumutura ikibazo ni hamwe na nihongire ngaruka hamwe na hera bwa mbere. Ugiye kumutura ikibazo yarakumviriza, uhejeje kuvuga agaca kuzimana.
mugaca mwisangirira urwagwa, ugaca ugira ngo yavyibagiye, ngo yabihevye, mu nyuma harya mugira mutahe agaca bigarukako, agaca gutoza inyishu, agaca kubwira ati genda ugira uku, kandi umwumviye ukabigira uko, inyishu mwaba mwahuye. Ikindi rero Ngabirano yari afise yisangije kandi nibaza ko atari ya bose. Adolphe ntuzi umubwira ivy'amoko, ntuhirahira uzi umubwira ivy'amoko. Nitemwanyaje turiko turatanga iwiwe ikintu c'amacakubiri, yaba ay'ubwoko, yaba ay'intara, yaba ay'amadini, ivyo ntubimushireko. Abantu imbere yiwe bose bari abantu, bose barangana. Kandi uje kumutura ikibazo, bimwe vyeze biriko bitera bihera. Ejo bundi bavuga ko kanaka n'igipinga, iwiwe nta muntu n'umwe yatinya ngo n'igipinga, ngo ntamwegera, yaramuhamagara ati ngwino tuvugane, bakavugana. Kandi yahava amwumvishije ibitari bike. Yarafise ingabirano zidasanzwe. Jesi ndabahisha ngaha, nimba hariho ico ngirako no mu kazi nkora uno munsi, ndafise ivyo navomye muri Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. Ico rero notanga rero nk'ubuhamya, iragi yadusigiye ni iryo ragi ry'uko twese twokwiyumvanamwo nk'abarundi, tukiyumvanamwo nk'abavukana, kandi tukamenya yuko iki gihugu nimba uno munsi kiraho kigeze uno munsi kirafise abakiguze. Ngarutse rero ku vya Lieutenant General Adolphe Nshimirimana, bazinduka bamugandagura, naramurondeye umunsi wose ndamubura. Hama ndahamagara abo bagendana, ndamubaza ati ari hehe? Ushika we naramuhamagara akambwira ngo reka ndakubarira. Hama mu nyuma ndabona yuko bugira bwire, nca mpamagara abo bari kumati umbonera ari hehe? Carabwira ati ntumubwire reka nze. Caragenda asanga ari mwirigara, abo bari kumwe bose bahaza urwagwa, haje wabona abantu. Hanyuma ndamuhamagara kuja ku ruhande, ndamubwira ivyo nagire namubwire. Hanyuma ndamubaza mbeko mbona abandi bahaze butanyoye no kubera iki? Aca nyishura ngo bijya bitanywa mu gatondo ngo bibaza ko mfa kuboregwa. Umunsi nanzoga yanyoye, nanzoga rikaramwa, abandi bose bari bahaze. Umwanya waheze yitaba telefone, aca dusanga aho twari twicaye muri iryo rikara, twari kumwe n'abantu benshi. Aca tubwira ngo iyi telefone nayiheruka kera, ngo uyu muntu yaheruka kumpamagara, ngo twaheruka kuvugana mu 1993. Nagiye kubimenya mu nyuma rero, ndabibaji ntuzeye ndabibwiwe na nyiricubahiro Nyakugendera Nkurunziza, ati byari rya mbere mu buzima bwanje bwose numva Adolphe ambwira ko hari telefone yamuteye amakenya. Arabimbarira, ahejeje kubimbarira ndamubwira ati ivyo arabitwarira twaje kwitabira telefone. Abansi b'intsinzi y'u Burundi bariho, mugabo gikomeye n'ikihe nuko twese tugumana dufatanye mu nda kugira abo bansi tubagwanirize hamwe. Ikindi notanga ko nk'impanuro mwiragi Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yadusigiye, kirazira kureka kumviriza umuntu ngo ni mutoyi, kuko n'abantu batoyi nabo nyine barafite ibyo bahanura. Nico gituma wamusangana abantu b'ivyubahiro, ahandi ukamusangana abantu bato, hose yakuramwo ivyiyumviro. Nasaba rero yuko Imana yari yaramuduhaye
yoshiramwo umuzirikanyi mu rwaruka cane cane ruri muri iki gihugu cacu kugira vy'ukuri izo ngabirano Imana yari yaramuhaye hagira abandi iziremeramwo kugira vy'ukuri bazohagararire ivy'iki gihugu cacu. Abanyagishubi baramuzi yaduze igishubi muri kampanye vyananiranye byose byaca bitonda. Sinovuga byinshi rero, uwovuga ibyiwe ntavyo yomara. Nagira ngarukirize ngaha, murakoze kuri aka kanya mwari mwampaye.